ariko gashika mu mitima ya babandi bafise umutima wagutse kubera ko bavuga ngo umutima wagutse wagukira abandi. Rero hariho bandi bafise imitima yagukiwe bumvise iciyumviro baraterera byinshi hano kubera ko koko kumwe kuri yagane kwimara ubugi barafasha. Ubwo rero aho bari hose twumve yuko tubashimiye ku giti cyacu ndetse ku giti cya Charlotte bashimiye kuba baragize mu ruhara bino bigakunda. Hariho umuntu keshi yamaze gushika ku ntambwe isumbi y'abandi adasubira kwibuka abinyuma yiwe, ariko wewe murabona byukuri byakora kuno mutumba biratangaje. Ntabikora ngaha gusa, navuze turafise indi mitumba bovuga ijambo ryo gushima no gukenguruka. Aha hari imvuvyi zitandukanye bafasha kandi basanzwe bafashe mu mugongo guhera kuva bakigira ingorane bakabafasha mpaka gushika bakure. Ivyo byose turabimushimira. None rero turongeye kumushimira ubugira kandi uyu munsi kubera ko yongeye kwiyumvira ko aba bantu yamagirira umunsi mukuru kuko bama bamurizizi ijisho n'ubu bari bategereje. Igeza hero bakunzi ba G5 Media, hero bakunzi ba Shasha Media, hero bakunzi ba Isaac TV, mumeze gute? Murameze neza nkuko mwabonye neza yuko turi neza mu Kayanza imatongo, aho baneza yuko ari ku mutumba bita Ruganza. Ni ku mutumba wa Ruganza niho turi uno munsi ko turahimbaza Pasika na bene gihugu babo ndetse tubifashijwemo n'umuvyeyi bamwita Charlotte canke Shasha ari yonyene ikinyamakuru cya Shasha Media TV. Twaramutse tuhagendera bariko ratanga ivyo yarongitse, ariko hano ndi kumwe n'umuryango wiwe, ndi kumwe n'abavyeyi biwe ku nshuro ya mbenda ziko biza kuba nka surprise kubera ko ntavyo yiteze yuko nari kubavumbura ahondi. Nibo turi kumwe no munsi kugira ngo ndabavugishe gato yigura ngo tuyage nabo twumva ingene byifasha ko sinivyo gusa. Ndi kumwe n'umukobwa wiwe, ubona neza yuko famille yose ngaha iba yakwiriye. Rero mpere kuri mama, mpere kuri papa. Papa namahoro. Umeze neza? Nameze neza. Uno munsi sijya mbere sijya kabiri wibarutse umwigeme yibuka cyane muhira. Kino kintu iri kurakibona nk'umuvyeyi ukivuga kwiki nabwo rero wareze ku buryo umwana avuga ati uko biri kose yonzo bandi hose nzokwama nibuka ko muhira hari kandi bakinkeneye. Nagiride nkengurutse kuba yuko umuryango akeka aho yaguye n'abasigaye mu muryango. Nige ndikagashima Imana. Iyo ari karabikora nk'umuvyeyi wiyumva gute ngaho gatumba? Nimbamwe ineza kuko bose bavuga neza atane ngovuga nabi. Hajya mu bantu tunze Charlotte umuhe kibanza kingana gute mu mitima? Ndazi ko abavyi bavuze ati jewe wanje ni naka kabisa. Mu mutima ndimo ikibanza cyagutse kubera yuko yibuka abandi basigaye inyuma asako bigira. Imana ikumuhezagira aguma aronke ukafashisha abandi kabisa. Mama ku bavyeyi rero kuri ba mama bacu uyu kurabona umukobwa wawe ariko arapagasa hari yaruha agacaza gacahereza bene iyo uvuga ati uyu mwana byarananiye aho yokubatse muhiri wiwe yogize uku ariko arabisanzaza ahereza abarundi. Birangyohera rwose na jewe isengero nsengamo baratubwira gutanga ikigira 10 cy'abakene, nuko turatanga nk'ibyo twarimye. Umukene agiye kuvuga ati je ndashonje, bagacafata rimwe twatanga bagaca babiha umukene.
n'ubu uwo mfatiye aragwaye dusenga hamwe aragwaye nawe ntakwagira ntakuyigira burya nyene shashika kumushira bash numunezero mwinshi kono navuga manje gukengurukira nshimira abantu bitaho bantu nikora bakitaho imfubyi bakitaho abapfakazi batagira shinge na rugero ibimuga kuri ndabishima rwose ndabikenguruka kandi mbanje no kumushimira ndamuramutsa bwinshi cyane n'umunezero atugiriye pasika aragiriye pasika umuryango aragiriye pasika beshi abatari buronke nabo barihangana ashikuri nahezegirwe imana waje Sheriwote imusi ukiri muziziseke azaza aribuka ati mame navukamwo umutumba navutseko ndakeneye kongera kuwibuka abatarose nabo baronke Imana ihawe icyubahiro amen uno munsi barakubwiye ati urabiye ku mukobwa wawe hanyuma bagaca bakubwira ati gira ikintu wobwira abandi bantu bomwigirako nibe nk'ibintu bibiri wobwira abari kwaradukurikirana bo kwigira kuri Charlotte kuri genda icyo no kwigira kuri Sheriwote icyo no kwigira ko nabariko baravyumviriza bogira umutima nk'uyu bakagira urukundo nk'ubwo bakibuka ati hariya n'ukuri abantu baramerewe nabi hariya turakwiye kubagarukirako akibuka nabo bakagira ati kwimana natwe duhezagiye natwe gume twibuke ahantu twavutse kabisa Sheri Imana wewe rero hatugiye dutwiki amafungo yaratanguye tubanze kwanza tubigire mama kwanza wabaye wakanga wabaye wanyuma ndabishira ko kunyira wabaye wa mbere ndabishira ko kunyene jenge ndumve nabaye bucenda uwicenda wa kubice bingahe bice 78 urarenze sasa uri kurabona ingene mama yarezwe ingene abavyeyi bareze mama ni kihe kintu bigira ku muvyeyi wawe nk'umwana w'umukobwa nanjye shaka nzomere nkawe niho rubabara ukavuga ati mama aho yondungikiye amafaranga nje gusuma mu isoko duhuzo nanjye ncumitemo ariko araduhereza abantu nicyo niyumve cyo cyiyumviye ubona gute ubonye abantu baje batonze buzuye ngaha yakubwa mama wawe nagenda ryohe kiri kintu mubwiye mama wawe no munsi ariko gukurikirana avuga ati umwana wanje yambwiye iki nanjye nashaka nanjye nige nzomere nkawe wifuza kuba nka mama abandi bana nkawe ubigisha iki bino bintu kurabira n'ikihe kintu babwira bohindura mu mibereho musanzwe mubayeho ngaha mu Kayanza nabipfuriza bazomere nkawe isi n'amakungu ishaka kumera nka mama wawe wow mugiye basi mama kumukunda namukunda cyane gose igego nuko nakumana abavyeyi ndetse tuyaga kuri ivyo ubwo reka dukomeze ndetse dukomeze n'umugirwa hanyuma turaza gusubira mu dutiza amaso mu dutize n'amatwi yanyu mu mbiriza kuyagirwa hano murakoze Okay.
mugira amahoro nkundira mbane ndabaramutse mwese muri hano ndamutse kandi abariko baradukurikirana mwese ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye ndetse abakunzi ba Shasha Media TV abakunzi ba Isaac TV abakunzi ba G5 Media ndetse na buri muntu wese ku mpande zine zose z'isi kubera ko dukurikirana n'abantu bari mu bihugu bitandukanye babona bino bikorwa bumve neza yuko aho bari twaramukije ndetse tubipfurije Pasika nziza. Ariko kandi ndabasaba mu cyubahiro ntangere tubanze duhiteka Imana yoyo yaturamukije amahoro kubera ko kuba turi hano subwo inguvu zacu uburyo bwacu ni kubera ko Imana yabigize mu ruhara ataco twatanze. Hariho benshi bariko barahumeka impemu baguza amafaranga, hariho benshi bariko baragura nizo mpemu ndetse bikarangira bidakunze, ariko uri hano nta kintu nakimwe wahereje Imana kugira ngo ubugihumeka zino mpemu zituma ushobora kwitwa muzima muri bazima. Ubwo rero Imana y'umugira habwe icubahiro. Hanyuma hano ni muhira jewe ku ruhande rw'iwanje kubera ko maze kuhaza kenshi, benshi muri mwebwe turazinanye, turamaze kubonana kenshi, turamaze kuramukanya kenshi, turamaze gutambana kenshi, ndetse ndakunda umugigo wanyu kuko iyo nshize ngaha nanje mba numva umenga noje nkatamba. Hanyuma uno munsi nundi munsi witeka aho nko musanzwe mubizi umuvukanyi wanyu Charlotte yavuze ati ndagusabye unshikanire ubutumwa muhira ku Gatumba ubambwirira biwacu yuko ndabifurije Pasika nziza muri dukeyi naronse, nifuza ko twosangira nta vyinshi yarafise, ariko yavuze ati muze kuvyakirana umutima ushima udaharuye kubera ko murinze guharura wovuga ati je nk'utu tuntu twankuye hariya ku mutuma nje gutora ikiro kimwe novuga ubuharuye uba wimya agaciro ikintu umuntu yakoze, ariko basuharure ati kuba yanavyiyumviriye nico kiro nka kironka reka ndabishima. Hanyuma yanambwiye ati yifuza yuko mwari kubana nawe amaso kuyandi kugira ngo muhimbazanyara n'abakumbuye cyane, ariko ntibikunda kubera ko imvu zo kwiruka n'ubuzima kugira ngo imiryango ibeho nawe akomeze kwegeza imisi imbere bituma ataboneka mugabo yari yifuza kuhaba. Ubwo rero mwumve neza yuko kubw'impwemu z'umutima ari kumwe namwe, buri muntu wese ari hano yumve neza yuko amwishimiye ndetse yifuza yuko yokumva yuko anezererwanye n'umuvandimwe wiwe. Ariko kandi twongera dushimira abadufashije kuko bino usukuboko kwa Charlotte wenyene hariho benshi babigira mu ruhara mu gufashanya kubera ko iciyumviro kirashobora kuva kwa Charlotte ariko gashika mu mitima ya babandi bafise umutima wagutse, kubera ko bavuga ngo umutima wagutse wagukira abandi. Rero hariho abandi bafise imitima yagukiwe bumvise iciyumviro baraterera byinshi hano kubera ko koko kumwe kuri yagane kwimara ubugi barafasha. Ubwo rero aho bari hose twumve yuko tubashimiye ku giti cyacu ndetse ku giti cya Charlotte abashimiye kuba baragize mu ruhara bino bigakunda. Dukubita tubangura nkuko twavuze ati nta byinshi bihari, liste nayibonye liste iratandukanye nuko narinda biziga, ariko niko bimeze kubera ko urutonde rugomba kungana kujya nyene sababo nyine bakeneye ubufasha ndetse simwe mwenyine mu bikeneye, hariho abandi benshi baba bikeneye. Ubwo rero ubutaza kuronka nukuri ntagira inzigo, ntagira umutima wo kwidoga, ushobora kunyidogera nkagenda imbere nkagira isanganya kubera ko ururimi ni rubi, ururimi nigo gwica cyangwa ukidogo ugasanga uri kararonda kugira ngo ejo azasubira agaruka peut-être ejo ni agaruka uzosanga washikiriwe wewe ugasanga birafuye, ahubwo aze kuvuga ati abaronse mwagiriwe umugisha nanje peut-être ejo nije, ariko turagerageza uko dushoboye kugira ngo turabe yuko n'imiburi dushobora kunezeza imitima ya buri muntu wese ari hano. Turaza kugerageza kino kintu. Ubwo rero tugomba dukubite tubangura bamfashe tugure kwa ko twazanye ibiro 100 vy'umuceri ndetse n'amasabune agera ku 130. Urumva neza ko ku bantu bari ngaha bino ntivyo kwira yuko umuntu wese agenda avuga ati narose ndahimbawe, ariko uko biri kose akoronse nyene n'umunezero. Rero dutangure mutware yo dufasha tukatangura urutonde kugira ngo tunyarutse
dukubite tubangura. Ndagomba gushimira Charlotte cyane byiyaguye ku izina ry'abanyamutumba wo ku Ruganza. Hariho n'abandi ngaha bakora imitumba gira bogira icyo babivuzeko kuko nk'uwa bwayi yaje nk'uwa Kibavu ni hari uwa Burengo niwe isanzwe umenga ntibyagenze neza ariko sinzi ngira byoshika kaza mu kanya. Jewe ndongeye kuvuga Charlotte ni umwana mwiza cyane avuka kuno mutumba kandi tumwita umwana atari umwana n'umuntu akuze. Mugabo iyo umuntu yabyaye umwana iyo ariko aramushimira avuga ngo umwana nje naho bari umutamakazi. Ni umwana mwiza, ni umwana w'amateka, ni umwana ku Ruganda twemera akundana. Hariho umuntu kenshi yamaze gushika ku ntambwe isumbi y'abandi adasubira kwibuka abinyuma yiwe, ariko wewe murabona byukuri byo akora kuno mutumba biratangaje. Ntabikora ngaha gusa, navuze turafise indi mitumba bovuga ijambo ryo gushima no gukenguruka. Aha hariho abana bavutse bavuka ku bavyeyi baca bitaba Imana, sinzi ko umwana baba bamudanye yaci na se wiwe ni hari nawe nukuri yakoze ibitangaje kuri we. Abo bana bari wabirerera abari wahinduka abanyina w'umwana nyina yaritavye Imana, ivyo yakoze n'igitangaza. Muhamashi Charlotte sibyo gusa. Aha mu gihe nyiki ni gihe hari ubukene, mwico gihe cy'ubukene nyene ni haramira abantu bamerewe nabi akavuga ati ntaco nibavuga ati naho wo bari umunsi umwe, naho wo bari umunsi umwe nta ngorane, mugabo bibuke ko babikorewe n'umukunda bakunda. Uwo muntu witwa musengera ngo atekanirwe gayemwe mbere novuga ati mwizina rya Yesu Imana imukura imitego imbere ibyo akora bibandanye gutera bijya imbere. Kare twari mu nama y'umutumba twavuze umuntu yapfundikira amapfundo abantu b'abapfakazi yitwa Orupa wa kera yashishikaye aracavugwa n'ubu yarapfuye. Umuntu yapfuye yakoze ibyiza biramuherekeza kandi umutama nawe mu bashitsi batugendeye baje kudushikiriza agaseke yavuze neza ati Charlotte hariho abandi bantu bafadikanije kwitaho abantu badashoboye baca babanka agashira hamwe kiyumvira gukora ibyiza gusa. Nimwaje hamwe mugomba gukora ibyiza uhora hazobazigama zobahemba. Ni nka kurya umuntu yumvira ati ubu nakari ari n'ikibazo ari kwa muganga tugende turi 10 kumuha ikivi ure bariyumviriye. Murumva ko atari umwe n'abantu batari bake biyumviriye baja hamwe ati kugira dukora ibikorwa ko Imana yaduhezagiye. Reka natwe twibuke abantu bamerewe nabi bo mu gihugu. Mwumvise ko atari nabino arabakure kandi umuririmbyi yavuze ngo ubonye Yesu ngo amaze kugukiza. Iyo utahura Imana ko ari uri korakorera ibikorwa ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigungana ibyo yagukoreye. Ngo Charlotte ntiyigungana umuceri wenyene bavyumva ngo ajye umuceri abandi bahebuye ngo ntiwigungana ibyo yagukoreye ngo bibwire abandi ko Yesu ari umukiza wawe ngo ucubasengera nkuko nawe yagusengeye. Burya hayasenze burya yipfuje ko bose mwoyo nk'ico mujya n'akaroro yagatanze. Rero umudushikirire mumushikire mu mubwire ati Imana yo mwijuru ibona ibiko gukora nabo mu bifashanya uti barabahezagije. Turasenga ngo Imana bakure ibyo bagirira nabi kuko ubundi musereka tuzongera kubabona muriko murakora ibimeze gutya n'abandi bazoshikirwa nkuko mu Gasare bandi imvumvu. Urumva ko ari umuntu baguriye icyuma yahuye n'isanganya ari wo kugenda yicaye ubaratambuka utabimenye ntiwomenya ko ari mu icyuma kigugwa amahera menshi umuntu atoronka. Na Charlotte byari kumugora wenyene mugabo urumva kubera baba abo bandi bafasha baregeranye. Nico kimwe duhora tubabwira namwe ku mutumba bishitse bakavuga ati dufasha abantu bagize ingorane canke bagwaye tanga ukubona ubishoboye haraho baka 1000 canke 500 canke 2000 ubitangana umutima ubikunze. Murabona na Charlotte ko ariko arabikora mu buryo nk'ubwo nyene. Abandi bazoshikirwa abo babyina bateye urubyino rwo gukundana murukomeze n'abariko baradumva murukomeze. Nukuri turasenze tuvuga ati Imana imuzigame ibahezagire ibaho umugisha namwebwe mwabaye bitamena mugashika neza mugashikiriza. Rega hari abari guca bafata intara ya Kirundo bagacaho baringana bakazovuga ati ibintu twarabishikanye
mugabo mweho mwabishikanye neza namwe mugisha babeko kandi mwongere muhezagirwe uko Charlotte ahezagirwa na babandi bafadikanya kugira bakora ibi bintu bishike namwebwe mubishikanye Imana ibaho umugisha ndibaza no muraba ntihabuze gushima ariko kibavu nawe nihari turamaye kaze nawe akari ku mutima gaserure burya nawe arafise ibibogaboga yobwira Charlotte nkaba ndamuhaye kaze murakoze tugira amahoro banyakubahwa mwaje murungitswe na Charlotte mukaba muri n'abamenyesha amakuru nyakubahwa mukuru w'umutumba wa Ruganza nyakubahwa mukuru w'umutumba wa Bwayi eka bene gihugu mwese mukoraniye hano tugira amahoro dusangwa amahoro n'urukundo mu bantu mvaje kano kanya kugira ngo nshime nkenguruke ku vyiza uyu muvukanyi wacu Charlotte yamagira kuri imitumba ya Kibavu na Ruganza na Bwayi na Burengo eka n'iyindi mitumba duhereranye harimwo n'umutumba wo muri zone Kabuye sinzi ko ari Kinyovu cyangwa ari Gitwe Kinyovu hama rero si umunsi gusa dukoraniye ngaha iminsi yose ku minsi mikuru yama yegeranya abantu bafise amikoro make bamwe akagira icyo abafashije hanyuma akaducako twebwe nk'abatware kugira ngo abo bantu tubegeranye hanyuma abafashe mu kugira nabo bagira umunsi mukuru no kuvuga rero ko ari ibintu bishika kuri bake si bya bose ntibikora bose kuko Imana ntiyahezagiye wenyene kuri imitumba hariho n'abandi yahezagiye mugabo ntibavyibuke rero umuntu atiriwe aravuga menshi nibaza ko turashima turakenguruka kuko si n'ibi gusa hariho imvuvyi zitandukanye bafasha kandi basanzwe bafashe mu mugongo guhera kuva bakigira ingorane bakabafasha mpaka gushika bakure ivyo byose turabimushimira none rero turongeye kumushimira ubugira kandi uyu munsi kubera ko yongeye kwiyumvira ko aba bantu yamagirira umunsi mukuru kuko bama bamuriza ijisho n'ubu bari bategereje none rero ataco bari bwavuge murabona ko aciye abikora n'ubundi akongera kubegeranya nivyo gushima rero twebwe rero tuvuga tuti twomusabira ku Mana kuko ikiboshwe mw'isi no mw'ijuru kiba kiboshwe none rero Imana imuhezagire imwongerereze ibisumba ibi amajana n'amajana kuko urabona ko atari we ibi bihaye gusa ibi bihaye n'abandi bataronse ubwo buryo bwo kuronka hanyuma bakaronka ibicishije kuri we nico gituma rero mu vy'ukuri muze kumudushikirira mumushimire turamushimire mwe by'umwihariko kandi aba bose ntiborinda kuvuga bose ngo bakwigwe mugabo turavuze mu kibanza cabo turaza kari ku mutima kwa rugushima hanyuma rero azahore gutya ahore yiyumvira kuraba eka mbere aze yagure n'akarere kuko abakeneye mu by'ukuri si bake aha nibaza kuronka bose ngo bakwigwe ijana kwijana hariho abataza gushikirwa mugabo nk'uko mwabivuze baze kwihangana ahubwo babandanye bamusabira ku Mana kugira ngo uko imwongerereza imigisha aba ariko nawe azoguma yongerako uyu munsi nimbahaye 50 byarazehe 70 hama 100 cyangwe barenga hanyuma rero muramudushikirira by'ukuri mumubwire ko twamushimiye kandi tumusabira ku Mana Imana nayo ndazi ahira byumva ikibasha yongerako jewe rero nta majambo menshi mvise novuga mugabo by'ukuri ku izina ry'abanyakibavu no ku izina ry'abaza kuronka ibi bintu no ku izina ryanje nyene nuko turashima dukenguruka tugira amahoro ya Kristo
Yes guys, nuko mubibonye neza neza yuko ibikorwa birangiye neza ndetse mu mutekano urukundo n'umunezero ntangere abantu banezerewe baryohewe. Reka nsubire nshimire cyane cyane Shasha ndetse nshimire n'abandi bafashije kugira ngo kino gikorwa gitungane, ariko kandi nshimire mwese mwadukurikiranye, mwese musengera bino bikorwa. Ndongera ndabasabira kugira umutima wagutse nk'uyu kugira ngo mufashe abaca nk'ibari ya mutitaye ku mubazi canke mutabazi, ahubwo gukora ku mutima wanyu umva ko wifuza kubafasha. Reka nifurize Pasika nziza mwese aho muri abafise ukwemera ndetse abo vyega Imana ibahezagire ndetse ibongereza imigisha muri bino bintu. Ubwo rero mwese mwadukurikiranye tubasabira subscribe kuri YouTube channel ndetse atari uko gusa mugire partage kugira ngo bino bintu bishikire benshi, imitima yagukirwe n'ibindi byinshi. Ico tugomba gukora no gushikana ubutumwa bw'Imana kure, kuko kino gikorwa ni gikorwa c'Imana, ni gikorwa cyo kugira ngo dutegure ejo hacu heza harimo imigisha n'imihezagiro. Ubwo rero turabakunda cyane guys, ciao ciao.